kiba cyo ndahiva ko nuko ibyo birashoboka nuko ntazi loka yavuze sindagira ko sinzi neza umuco nta muco ndabise ko loka kirayevoke mais uko bigenda nuko murashobora kuba mwafunzwe batanu mwafungiye mu idosiye imwe gasanga ntimubayikondane ku mapeni amwe selon peut-être le degré de participation de chacun dans l'infraction, dans la commission de l'infraction. Il y a des auteurs, il y a des complices, il y a des... pour un même dossier, vous pouvez faire 20 à 10, moi je vais le même rôle. Nibaza ko makamu yazi reka zirahari nyinshi ariko muzi zageze ku maradiyo aho usanga zeta leta ya 20 5 sont condamnés à perpétuité 5 condamnés à 20 des autres à 2 ans une année 6 mois acquittés même rero byumvikana ko ibihe nk'ibyo bishika ugasanga mwari muri 200 umwe yahejeje umunyororo n'umwaka ubundi aracyawubandanya cyangwa ugasanga bashaka umushoko mwana bayikondane au même peine mugabo ugasanga hariho babiri bunguruje ubundi akabireka hajya mwayikondane fate muri 5 fate même mwayikondane arana peine de 10 ans wewe bagwita igenda bigaye batanu bakabigaya batije turunguruze urando twarugaye turushime turunguruje batanu bunguruje burya tugomba twita abapreveni mvuga ko ejo niyo haza yameze de grâce gati abantu b'icakane bareko bakagasanga abandi 10 bari bafungiwe bari babarekondane abiza batanu n'ibunguruje kuba turunguruje acabakondane bacabakondana automatically mugabo batanu bunguruje abagora abapreveni yameze ntibafata naho bari mu dossier neza ko yizikani ka muntu yaba ka para ka karabe skino ka yari imeze gute par rapport yindi sino globalement nuko vous pouvez être nombreux dans un dossier et être condamné de peines différentes ou bien être condamné à une même peine mugabo une partie TGTP et ceux qui TGTP restent considérés comme des détenus prévenus parce qu'ils n'ont pas encore été condamnés effectivement et ceux qui n'ont pas interjeté après eux ils sont considérés comme des condamnés. C'est-à-dire que qui peuvent bénéficier de certaines mesures zishobora gufatwa ku ngero kanaka ma grâce présidentielle yaba mariage conditionnel birashoboka rero umva rero tujye kwika nta kapar kanova ko j'ai pas documenté un tel cas mugabo globalement c'est comme ça. Abantu bahuza ibitsina mu mabohero novuga nti muri deja nta tubyumva kamwe nta phénomène ntitumvye phénomène mugabe ikibazo cy'abantu benshi twakivuze la promiscuité y'abantu bararana ari benshi ntawe umenya neza bana ko ari ibintu kuba mu ibanga mu ijoro nta muntu aba ari muri prison ngo amenye ati bwe bijya bajyanye gute baramutse gute bakoze iki sinzi ko n'umugabo ngira ntari ndabatwara abagabo sinzi ko biragoye kumenya le phénomène l'ampleur ngeni meze nibaza ko natwe ibyo twumva n'urwo ruke twumva mugabo ntashobora kwibaza abantu bajyana ari batanu gutyo murabura gutyo bajyama gute bigenda gute avec le phénomène twumva yama mu sexualité donc nta nkuru zikwiye dufise kuri iyo phénomène kumbure ibyo twumva ngira nk'ibyo mwumva buke mugabo nta byemezo dufise iyo phénomène ma prison. Amakuru arahari je nama nakira journaliste aho nisanga ndabaze kwakira abantu baba iwacu ba Burundi ko RTNB nibaza ko les portes sont ouvertes à la DGAP nous accueillons tout le monde abagomba inkuru turazibaha muje mutwada muti tubwire si le phénomène ni turabitanga tukabwira abantu ingene bimeze nta vraiment nya pas tabou nya pas de sujet tabou nya pas de quoi mon ami Sinazim l'a bien signalé. On a ouvert les portes pour l'association Navarisa, mais comme on le fait pour d'autres associations, on accepte ces gens d'entrer en prison sans que mais
qui d'ouvrir n'exclut pas la coordination, le suivi. On ouvre pour les gens qui veulent des informations dans un cadre connu. Et vous savez aussi, la prison n'est pas un endroit si ça a on l'a connu dans le temps ugasanga hamwe yinjiye hasigaye haraka naho bicaye mu revient de coordonner de faire un suivi ce qui entre pour faire quoi, c'est bon tout ça. Sinon je dirais que les gens entrent en prison, on les laisse, les associations qui veulent faire des études, des enquêtes, on les laisse parce que vraiment on ne cache rien à la prison. Namwe ugomba makuru muri deja dukorera harya impande aveni ku nkiko c'est dans le quartier Rohero sinzi ko muhanzi mwese ngaha c'est en face ya AUF agence universitaire de la francophonie, on est en face donc venez si vous voulez des informations on va vous les faire. Ibibazo ahani dufise mu bijyanye no gutunganya amabohero, ibibazo dufise nyamukuru n'ibibazo bifatiye ku bwinshi bw'abanyororo. Ubwinshi bw'abanyororo cyo twise la surpopulation carcérale, ubwinshi bw'abanyororo butuma ingaruka zabwo zituma gutunganya amabohero bitoroha, bica bigira bya bindi bijyanye n'isuku kuko iyo abanyororo ari benshi bivanye n'igitigiri cyabo mushobora kwakira. Murabizi namwe iyo umuntu afise inzu ntoya ukaronka abashitsi benshi biragwana kugira ngo bose batunganize baronka aho barara. Icyo kazi cyo dufise natwe aho barara usanga hadakwiye dufatiye ku bitigiri tuba dufise mu mabohero, bigaca bikora no kuri cya kibazo kijyanye n'amagara yabo kuko iyo abantu bajyanye ari benshi bahema nabi, zangwa zo guhema nabi, iyo babizi icyuya haza bya bibazo bijyanye na twa dukoko tuca duha tukabyuka, bimwe byitwa inda, byitwa ibihere, n'utugwara nk'utwo dufatiye kuri bwa bwinshi bw'abanyororo butuma n'amagara y'abanyororo rimwe rimwe acamera nk'ayasinzikaye. Ikindi kibazo rero no shikirizo uretse ikibazo kijyanye n'ubwinshi bw'abanyororo, hari ikibazo kijyanye n'ubuke bw'abakozi dukoresha dufatiye ku bitigiri by'abanyororo dufise kuko navuze yuko kuri uno munsi dufise abanyororo bashika 9,000 n'abajana 9, abo bakaba batunganirizwa n'abakozi baba amajana 250. Turavye rero abantu amajana 250 batunganiriza abanyororo 9,000 n'amajana 9, bimwe bita mu gifaransa moyenne, muca mwumva mugize icyo bita moyenne mu gifaransa ni ibyo 9,000 n'amajana 9 kugarura kuri amajana 250. Murumva yuko ari abantu bake, abakozi bake batunganiza abanyororo benshi cyane. Moyenne nibaza sinaharuye mugabo mukuri biharo mukabumva ingene bangana. Hariho ikibazo kijanye n'uburyo bwo gutunga abo banyororo kuko abanyororo nkuko nabishikirije barafungura kandi bararyama, turabambika, tukabagurira ibikoresho by'isuku, amasabuni, byose n'ibintu bisaba uburyo. Rero ukuntu baguma biyongera hanyuma na bwa buryo nabwo leta itanga kenshi usanga ibutanga mu ntango z'umwaka mugabo guma bagwira mugabo bufye ntacyo kuko turabishikiriza iyo bishitse hanyuma hakagira igihindutse mugabo icyo kibazo muri rusange kirahari kuko uburyo ntibwama bukwiye dufatiye ku ngorane ziba zihari navyankenerwa bikenewe mu mabohero. Navuze ingorane ijyanye n'amabohero yacu asa n'ayashaje yasaba ku mwaka kuguma turiko turayasanura ko n'amahoro menshi yubatswe imyaka y'igikoroni mu myaka 2026, 30, 40. Byumvikana ko amazu nk'aya amaze imyaka irenga 50 cyangwa 100 n'amazu abakeneye kuguma asanurwa ku mwaka. Mugabo rero ibyo navyo bisaba uburyo kenshi usanga atari uburyo bwama buhari. Izo nizo ngorane nyamukuru novuga ingorane zo kwiyunguruza, aho usanga dufise abanyororo bacu benshi bava ku mabohero atandukanye baja kuburana ibirometero bitari bike, byakenerwa yuko baronka ukuntu biyunguruza bava mu bibohero baja kuburana ku masentare atandukanye. Nyamukuru ni ivyo mugabo
ibibazo birahari shaka ryaho ryo kwitora umuti turabishikiriza hanyuma bukebuke tukaboneka. Abanyororo baguma bagaruka Amabohero barafunzwe bahagenda bahagaruka, turamaze kubera natwe n'ivyo tubona kuko turabona ubwigoro bwinshi bufatwa n'abajejwe ubutungane canke inzego z'igihugu ya mukuru w'igihugu, aho abantu barekugwa n'uheruka hararuka kurekurwa benshi bashika 3,000 baba 3,000 barekuwe muri cyahigongo cy'umukuru w'igihugu. Rero turabona yuko iyo barekuye akenshi harira nk'ukwezi kumwe amezi abiri babantu kabana baragarutse, nivyo ntabari babandi nyine barekuwe harazamo n'abandi bataye bwafungwe mugabo no muri bandi barekugwa tubanze ko nako harimo abo dusanga barimwo bitwita recidiviste muri mu Gifaransa. Rero kibituma twibaza nuko ubwa mbere bwo imvo ni nyinshi, ariko muri izo mvo turabona yuko hariho inyigisho kwateza kwa twateguye inyigisho mu mabohero kugira ngo abantu bafunzwe abanyororo bakurikirana inyigisho tubategure ku buzima bwabo bazogira iyo barekuwe. Twateza kuba dufise ama programme maremare yo gutekanya mu ibohero umunyoro afunzwe yega arafunzwe no munsi mugabe je ntiyarekugwa azoshika akora iki, twamukora iki gituma kumbure ejo agira ati jewe nasohoka ndabona nta kindi kizogerageza ngo nsubire mu cyaha nakoze. N'ibintu bisaba uburyo gutunganya inyigisho nk'izo, gutunganya imigambi nk'iyo turabikora mugabo ku rugero ruto bivanye n'uburyo babuhari bivanye n'ingene amabora atunganijwe, turabikora ku rugero ruto mugabo twifuza yuko byokuba ku rugero runini cyane kuko byogira icyo bifashije cyane iyo umunyoro wamuteguye akabaza ati niyo ndeko naho ndekuwe hariya hanze ndabona ko nafise icyo nize. Twarabibonye kuba nonsize nyigisho aho usanga bonyine bagomba kurekugwa arekugwa agira ati je narekugwa narize kubaza nzoca ngenda rimwe na rimwe ngende gukora umwuga wo kubaza. Ivyo turabibona kuri aba bana bafungwa aho bo barafise iyo programme, abenshi baraca mu ishuri iyo barekuwe baraca mu ma centre de formation mu bigo byo kwiga bakiga imyuga. Turabona atari benshi bagaruka aho bikorwa kuma ama centre navuze yaba bana bafise imyaka iri munsi ya 18. Iyo aba rero naho kubakuze ko dufise izo programme ndende bakiga twankigo byo kubigisha imyuga bakiga, twibaza ko atabantu benshi boza baragaruka kuko twarabonye abantu benshi barekuwe asanga bose mu cyaha nyene bukiyekana baragarutse. Izindi nimvo nta vyigwa biraba mugabo ngira ngo hana usanga baramenye kurira amaboko y'umuntu amaze nk'imyaka nka 10 yicaye atacakora kenshi agiye mu gihugu abateza gukora karima kimbura. Rero usanga baramugaye agira ati jewe namenye ubwo buzima nyine bwo kuba nicaye. Yewe umuntu we naho murekura usanga ijya ashagara kuko ntazomenyera gukora ibintu atarasanzwe akora mu rohero imyaka n'imyaka. Niyo nimvo mu zindi imvo ni nyinshi mugabo nyamukuru naza ko ari izo. Kice kibazo c'abanyoro batarakatirwa ni kibazo kumbure cyari kwazwa mu tungane kuko musanze niyo batunganya mu madosiye babazi ingorane ziri mu madosiye babazi igikorwa ngene kingana bafise kuko amatwa asumira mu tungane usanga basa amadosiye ubwoko bwinshi. Hari amadosiye y'abantu bafunzwe, hari amadosiye y'amatongo, hari amadosiye y'ibintu by'ubudandaji, hari amadosiye ubwoko bwinshi ku buryo usanga ngira ngo kumbure bo bomenye ingwane neza ihari mugabo icyo twashije nuko tubona hafi 50-60% y'abanyororo abantu batarakatirwa. Navuze nyine yuko muri amabohero 11 dufise hariho intara nka 9 zitagira amabohero, navyo birasaba yuko za ntara zitagira ibohero iwabo mugabo zifise sentare zifise parke byasaba ko kironka uburyo rimwe na rimwe kugira ngo ikurikire ya dosiye y'abantu bava muri ya ntara bafungiwe mu yindi ntara. Nico ku rugero turabona yuko harimo batari bake kumbure bari muri urwo rugero muri ico
muri uwo mugwi wabo batarakatirwa mugaba hanini ukuntu amadosiye yihuta canke aburanishwa nibaza ko hanini vyobazwa hano